Reka tubashimire kandi tubaikaze mwese shuti pumwanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV. Ico bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira ku nkuru igira iti ese ninde azishura kino kibazo ca Barbara Wilson amaze imyaka 2 ariha ifumbire ntayirozwe. Ivyo turaza kubwirwa ko kuri bw'idonido turaza kubibashikiriza uko byose bihagaze. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho rero hari amakuru avuga ko umuturagaro ukomeye cyane wahungabanyije urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Umuturagaro ukomeye cyane wahungabanyije urugendo rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri koperative y'Imbuyenzahabu imugina wa 15 munyonyi y'umwaka. Hari umuturagaro ukaze ababibonye babigeranyije n'inkuba kwateye uruhagarara ku munsi wa 5 mu gihe hariko ngo haraba urugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariko aragirira muri koperative y'Imba Ubutare Imabayi. Abasirikare 3 mu bamugendanira barakomeretse cyane baca bajanwa kwa muganga. Umukuru w'igihugu yari ahejeje kwerekana mutanteri wa komine ya Mugina Aniseti Saidi ku mugwa mukuru wa zone Mabayi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Yaciye kandi aja ahariko harimbwa inzahabu hakorera koperative yitwa Dukorera Habona iri ku mutumba Mageyo zone Butahana muri iyo komine nyene muri iyo ntara ya Bujumbura. Iyo koperative y'Imbu Butare irongowe n'uwitwa Musafi. Umuturagaro wahungabanije urugendo mu gihe kandi umukuru w'igihugu yari ko aragenzura ico kibanza. Habaye umuturagaro ukomeye cyane wakurikiwe n'umuravyo ukaze, bikaba kandi byarahungabanyije ico kibanza. Kuga babibonye ngo uwo muturagaro watumye abantu bose baryama hasi, harimo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. 3 mu basirikare bamugendanira bakaba barakomeretse cyane, baca kubarungikwa byihuta mu bitaro. Ivyo bintu ngo byarababaje cyane abantu bari bahari. Nubwo biruko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ababwira ko ahubwo ubutare buriko burimbwa ari ubutunzi bukomeye ku Burundi, kandi ko ngo ari urwo rupfunguruzo rw'iterambere ry'u Burundi. Ubwo amasoko menshi yo muri ako karere koperative Dukorera Habona ngo yoba ifitaniye ubucuti bw'amaronko n'umukuru w'igihugu, mbere ngo bikanavugwa ko yoba ayisangiye na Musafi. Amamashini y'imba, imiduga itwara ubutare ndetse n'igice kinini c'ibikoresho bihakora ngo vyoba biva mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko vyemezwa n'ayo masoko. Si uwo ari we wese ngo yemerewe gushika muri ico kibanza. Abasirikare baguma bahacungereye buri mwanya ngo bakabuza ko hari umuntu ashika adafise uruhusha, kandi bakanabuza ko hari uwomenya ibihakorerwa ibikorwa biriko birakorerwa bya buri munsi. Naho ikoberoho umupaka w'agatera soni kumaramazwa, kwibwa ndetse n'agacirire kumabakorerwa abakongomani kwa 12 munyonyi y'umwaka. Kuri bibe Uburundi buhana na Tanzania, ikobero abava muri Kongo baramaramazwa bagasahurwa ivyabo, kandi ngo bagafatwa nabi na bamwe mu bakozi b'Abarundi. Hagati y'ukwirukanwa ihadaburi idakurikije amategeko ndetse n'amajambo acanishamwo, intahe ziguma ziyongera, bikerekana uburongozi bubi n'inyifato yo kutitaho ibibazo biranga indongozi. Haraheze kandi indwi zitari nke abanyekongo bafata ingendo canke bahunga intambara mu ntara zitandukanye nka Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, bagaca mu magorwa menshi. Izo ntara ahanini zikaba rero arizo zigaragaramo imirwano idasanzwe.
Ikobero intahe nyinshi zivuga ko batukwa bagahagarikwa amasaha menshi kandi ngo bakibwa ndetse n'abitegetswe na bamwe mu bakorera muri urwo rubibe. Ku rubibe rwa Kobero bansabye kuriha amadolari 100, ni ukuvuga ibihumbi hafi 7 by'amarundi kugira ngo basinyire kuri pasiporo yanje gusa. Niko vyiganwa na Murime aturuka i Bukavu wahoze ari umunywanyi wo muri Sud Kivu. Mbajije igituma umwe mu bakozi yanyishuye ati abakongomani barafise amadolari kandi uvuye mu gice ciganziwe n'amadolari. Naragerageje kuvugana nabo ariko baranze. Inyuma y'amasaha 10 ndindiriye narahamagaye umuryango wanje i Bujumbura kugira ngo ndongekire ayo mafaranga. Amabi yama yisubiriraza hamwe ndetse n'agacerere kababaje. Ibyo byashikiye uwo bishikira beshi. Abafata ingendo batari bake bariyamiriza inyifato y'umucolonel de police arongoye ikirindiro cyo ku mupaka wa Kobero. Yagirizwa kwirukana abantu ataco abahoyi hamwe ndetse n'amajambo mabi ashikiriza mbere akanabakubita abanyekongo. Ibintu ntibyifashe neza i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, aho abakongomani benshi bahagaritswe baranapfungwa, rimwe na rimwe bakayirukanwa bicishijwe ku rubuga rwa Kavimvi, kubacishijwe ku mupaka wa Kavimvira hagati ya Bujumbura ndetse na Uvira. Hagati y'Ubujumbura na Uvira umugwa mukuru wa Acide Kivu nyuma yo kwigarurirwa na Bukwavu. Narahagaritswe mu gihe hariko haraba imikwabu myinshi. Banyagirije ko ntafise ikaye y'umuryango, niko vyiganwa n'umunyekongo ba muri quartier ya Cibitoke. Kugira ngo ndekurwe natanze 250 by'amarundi, kwari ukutayatanga canke kuguma mwibohero. Abandi bene wacu bafise ibitabo vy'inzira canke izindi mpapuro za CPGR barirukanywe haraheze amezi 3 arenga, niko yongerako. N'abanyekongo bafise impapuro zizwi ntibasigwa inyuma. Tumusifu aturuka Igoma, igisagara kinini co mu buseruko bwa Kongo, kikaba n'umugwa mukuru wa Nord Kivu, ndetse naco nyine kikaba akaba nawe ariko rigana amagorwa yaciyemo. Nashaka kuja i Bujumbura ku kigandaro umuryango umukenyezi wanje, kuko natahuye ko indongozi z'u Burundi zamazanka impapuro zavuye mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Naciye ngira urugendo rurerure nca muri Uganda kugira ngo ndonke icanditse gitanzwe n'ubuserukizi bwa Kongo muri Kampala. Ngeze ku rubibe rwa Kobero bansabye 100 by'amafaranga y'amarundi kugira ngo barebe impapuro zanje. Nayatanze bambwira ko ntashobora kurengana. Ico Dogiteri Kitumaniyani asaba gusubiza agateka abanyekongo bamaramazwa. Mu rwandiko yashize habona kuwa 8 Munyonyi w'umwaka i Bukavu, Dogiteri Kitumayini Munyahari John, umuganga akaba ndetse n'umwigisha mu mashakashatsi kuri kaminuza ya Université Angelicane en Afrique, yarerekanye umubabaro mwinshi kuco yita ibihushane by'ubuntu y'ubuvukanyi n'ubumwe muri Afurika. Kuba mu bice bigenzurwa n'imigwe twirwaje ibigwanisho nibituma umunyagihugu aba umurwanyi, niko ashimangira. Bari mu magorwa, ni impunzi ntaco bagirizwa, ahubwo bafashwe mpiri mu ntambara batashatse kandi batateye. Dogiteri Kitumayini asaba abashinga amateka ba Kongo kuvugira
ababatoye babamaramazwa. Leta ya Kongo kugiriranira ibiganiro bikomeye na leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu gukingira abanyekongo kandi bikaba umwitwarariko w'igihugu. Nimugiye kandi ishamirano hibandanya mu karere k'ibiyaga binini kandi umurindi w'impunzi zihungira mu bihugu bibanyi na cyane Burundi ukaguma wiyongera arivyo yasabye bimeze nkaho nk'umutima n'ukugabisha. Ubu amaso yose arahanze Kinshasa ndetse na Gitega mu kurindira igikorwa mu bijanye n'imigenderanire hamwe ndetse n'amatohoza kubibera ikobero. Ariko muri iki gihe imigenderanire itifashe neza hagati ya Kigali ndetse na Gitega, amasoko mu bajejwe umutekano batashimye kwidondora bavuga n'imbonesha kure yacu bavuga ko indongozi z'u Burundi zitinya ko abaroberi ngo boca banyura mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda canke ngo bagaca bashika bakinjira mu gihugu cy'u Burundi waciye ku mupaka wa Akobero usa n'uwitikekwa. Ayo makenga kandi afatiye kubiri ko biraba imbibe zo hasi Burundi buhana n'u Rwanda zirugaye kuva muri 2024 bituma nuko Kigali yagirizwa gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'abagereranije ndetse n'abagerageje utembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Nubwo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana ivyo vyagirije hivuye inyuma ikavuga ko batayihuriye niyo migwi yitwaje ibigwanisho iba ishaka guhungabanya umutekano mu Burundi. Naho mu yandi makuru, ese ninde azokwishura kino kibazo ca Willy Barber Wilson amaze imyaka 2 ariha ifumbire ntayironswe? Jewe mfite ubutumwa ndipfuza ko bushikira abategetsi bacu kuko simbona aho novugira bubashikire, ariko kandi nizere aho haraho kometi yanje yogera numwe ishikire. Banyakubahwa muratubwira ko twoja ku kivi tugakora vy'ukuri turabishika cyane, ariko hariho agaheza. Hari ibintu nka jewe ubwanje bimbabaza cyane. Mwaka wahera nararishe Angeli birangira ntayirose ufite utujeto, none nubu mbona atacizere mfite co kuyironka kandi mfite ubundi bujeto bushasha. Ubwo mu mwaka uheze bambwiye ko bwataye igihe. Banyakubahwa ni igiki muhaye mukora kugira ngo mudufashe? Ikintu kirababaje cyane kuko naho bitaniye no kwibwa n'uwo gufashije kandi atari bugusubize utwawe. None ngo yambona kazoza tuzoyishikako gute mu gihe umwimbu tuba twiteze mu gukoresha imborera tutayironka n'amahera yacu agaherayo? Banyakubahwa ibi ndabibatuye kuko bingeze aho numva umutima wanje ubabara cyane kuko birababaje kubura Angeli n'amahera yanje agaherayo. Iki kibazo kiramaze umwanya munini kitishurwa. Ushikiranganje Prosper Dodiko yarinze akurwa atatanze umuco. Kariniya Mbarushimana nawe yamusubiriye yibereye mu gacerere. Ushikiranganje wa mbere Nestor Ntawantuye ntaco abivuga ko mukuru w'igihugu cy'u Burundi yama mu mirima yiwe nta fumbire we yigera abura. None ninde azokwishura abanyagihugu? Mutubarize ikibazo cacu gitorerwe umuti turonke ifumbire natwe turime. Ndiyo rero iyo nayo yari igisabo c'umunyagihugu yasabaga ko yoroswa ifumbire bivanye nuko yarisha amahera yiwe ariko akaba atayiroswa, ndetse yanaduhaye ntaye ko amaze kuriha inshuro zirenga 2 ariko atararonka iyo fumbire. Bigaragara ko rero abanyagihugu b'u Burundi bafise ishavu ntangere.
umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye ndetse n'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje Kariniya ajejwe ico gishatani bagire batunganirize abanyagihugu.